Musiri Champion TV. You are my champion. Reka ndabaramutse nongere ndabipfurize ibihe byiza nongere ndabaramutse kandi agenda nagenda nkuko bisanzwe abantu tubana umunsi ku wundi ndababwira ngo Imana bagirire neza kandi bahumugisha hama ndabipfurize kugira ibihe byiza abantu muri mu bitaro bigiye bitandukanye mugwaye ndabihanganishe abantu buzima butameze neza babuze amahera yo kuri inzu babuze iyo bava niyo baja babuze aho barara bafise ubumuga bugiye butandukanye ndababwira ko tubakunda cyane iyi ni Musiri Champion TV on the lead selector man in a deep place. The one and only in town. My name is Basirano Indundi nkuko bisanzwe kasura basupo y'ubunyegere sinza kuvuga byinshi murabizi ibindi murabizi musanzwe mubitahukirwa cyane abantu babwire ko ndabakunda cyane murabona ko turi kumwe n'umusore aberewe ameze neza cyaherukana kera kuri Musiri Champion TV ariko uno munsi ndabazaniye bishasha murabona yuko bikomeza kuba bien sana abantu ni beza cyane baraberewe anyway ndaza ndamwakire uyu musanzwe mutari mumuzi ariko kandi araza kubibwira kugira ngo bigende neza uyu yahoze ari umwe mu baririmbyi bifuza kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ariko kandi akabasanzwe anakijijwe byose araza kubitubwira mbega byagenze gute kugeza isaha yandika neza uno musore araza kubibabwira kugira ngo byose bigende neza nzakuza ndamwakira kuri mikro na wundi ndayiragije CD karibu cyane musaza. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Sanzwe ndumugabo ndakunda gusenga ndakunda Imana. Ego. Kuko hari inyungu nyinshi nabibonye. Ego cyane. Hama naje ngaha kugira dufashanye n'abajene kuko nanjye nsanzwe ndumujene Mariya mperuka kuva mu bajene. Kandi nongera ndabatumirira ko nongera ndababarira ko Yesu agira neza. Ego cyane. Nuvuga yarangiriye neza kuko nigeze namusenze keshi. Ndabona n'inyungu irimo mu bintu bijyanye no gusenga. Ego cyane. Merci beaucoup karibu cyane kuri Musiri Champion TV. For the first time ndibaza yuko ibintu bimeze neza cyane. Ibintu bimeze neza cyane. Ego cyane. Mbo urumwe mu bantu basanzwe babaye donc urumujene marié uracari mushasha. Siko nta gihe birafata nta gihe kirekire birafata kuko haciye nk'ukwezi n'igice. Ego cyane ndumva ndagufatiye mu buki uraza kunyihanganira ariko ndagufashe ukiri mbego ni mu bihe byabuki niko bakunda kubivuga cyane niko babivuga. Ego ariko uraza kubyihanganira nta kibazo. Ego cyane hama kandi ubibona gute donc kuba rero ubu uri marié abandi donc ni gikibobwira abantu bataraba marié kugeza uyisaha kandi usanga bagusumbya n'imyakaga kuba ndi marié novuga ko ari ubuntu Imana yangiriye kuko narabisengeye cyane kandi ndabisengera igihe kireki. Ego kandi n'Imana irabimfashamo rero no kuvuga uri kumwe n'Imana ntacyo ashobora kubura byose irabikora. Ego ni kwa gusenga twama tuvuga ko gukomeye kandi Imana ikora byose ikabikora ku gihe cyabyo. Ego cyane. Ego urakoze cyane mbo hama uti byose biva mu gusenga iyo usenga byose bigenda neza. Banza rero tushire mu maboko y'Imana kugira ngo duce tuza kuyaga ibintu bimeze neza ubereke nyene ko ari itandukaniro y'umuntu adasenga n'umuntu asenga. Reka twubaha Imana dusenga Imana. Ego uhoraho Mana nziza turagushima Mana y'ubushobozi wowe tugije isana akanya tukiri bazima hariho abapfuye hari abahuye n'ibibazo bitandukanye ariko two turacariho reka tugushima kuko byose biba ku bugombe bwawe. Ibihe tugiye kwinjiramo wongere kubana nacu ndetse turakoretse ubuzima buri imbere n'ubundi bwose imigambi tugiye kuzotegura ibihe tugiye kuzobamo turi kumwe nawe turashaka kuba kumwe nawe Mana hamushishikare kubana nacu Mana byose bari udushobotsa kuko ari uri rugira urakoze rero nta uhanye nawe turakweretse Mana ibihe tugiye kuba mu bibemo Mana utuzitirire ubane nacu muri byose dusenze uko byose kugiye kubikora biguhesha icubahiro mu izina ryawe gihe. Amen. Urakoze cyane. Anyway uzi gusenga neza usengera he? Nsengera mu ishengero ryari ryose ryemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Urakoze cyane mbo ndagomba ko tuza kuyaga ku bintu byinshi bijanye n'agakiza uno munsi mbo nshaka kubanza kumbarira kwanza wavuze ko kijijwe ari nayo mpamvu donc Imana yakugiriye neza yisaha kugeza Rwanda uramaze kuba wubatse hariho benshi bavyivuze byarase ngomba rero tubwire donc ni yihe nyungu avantage canke se itandukaniro riri hagati donc urumva ni nyungu na donc nakamaro
uravyumva inyungu avantage canke se donc différence na avantage urumva ko ari ibintu bibiri ni yihe nyungu ni niye tandukaniro riri hagati y'umuntu akijijwe n'umuntu adakijijwe. Okay, no kuvuga keshi y'umuntu akijijwe icambere aronka n'amahoro yo mu mutima. Ikigira kabiri aronka ikigira kabiri aronka n'ubugwa neza ku bantu. Ikigira gatatu iyo umuntu akijijwe aronka n'umugisha mu bintu byose akora biba biri mu Imana. Ariko iyo umuntu adakijijwe naho ibintu byose akora ashaka kwigwanira akerekana ko ari inkomezi ziwe ntatahure ku bintu byose ari Imana ibikora niyo muhezagiye ashaka kwiyemera ku bandi. Ariko umuntu akijijwe Imana imuhezagiye arabona ko ari Imana yamuhezagiye ntashobora kwiyumvira kwiyemera ku bandi. Kandi iyo umuntu akijijwe amahoro aba menshi, ariko iyo umuntu adakijijwe nta mahoro yigera aronka. Yego uti rero no kuvuga abantu bakijijwe bonyene nibo baronka amahoro, abandi nabo badakijijwe babayeho kwisa ata mahoro bafise. No kuvuga keshi iyo umuntu akijijwe aronka amahoro mu bintu byose. Iyo umuntu adakijijwe ukuntu ashobora kubura amahoro ntigera abumbwa n'ivyo afise, ibintu byose yamabona ko hariho vyinshi abura kubera nta kintu kiba kiri mu mutima kimwereka ko ibintu byose akwije. Ariko iyo ufise Yesu ibintu byose ubona bikwiye. Yego urakoze cyane, merci beaucoup. Uti iyo umuntu afise Yesu abona ko ibintu byose biba bikwiye. Mbo dufate akarorero muri make utwagwa na pasteur runaka ntazi n'izina, donc hariho imico mibi umubonye ko mu gihe uzi yuko ari umuntu abarongoye muri ico gihe ni uwo vyitwaramo gute? Mbega woreka gusenga canke ubandanye usenga hama bikagira ivy'Imana izokora? Okay, mu gihe mbonye pasteur andongoye ariko ajana nk'inzira itari yo nk'akarorero canke umurongozi wari we wese ndashobora gufukama nkamusenge canke bishobotse nkamwegera nkamuhanura kuko nubwo rimwe na rimwe abantu b'abarongozi usanga batinyitse imbere y'amasengesho arashobora kumuhindura canke akamucisha bugufi biciye mwayo masengesho nyene. Yego asante sana urakoze cyane. Uyu munsi wavuze ati jewe nabaye marié, iyi saha turiko turavugana uri marié siko? Yego abantu badasenga bashobora kuba bariko baragukurikirana canke abantu basenga hari ibintu uburyo bubiri. Iyo ugiye mu ishamba witega ko hahurira n'ibikoko canke se ukajabuka neza, ejo canke hirya yejo wosanga uwo mwubakanye muragiranye ikibazo. Urumva ikibazo donke muri rusange ikibazo c'abantu bubakanye harakunda kuba ibibazo kutumvikana kuri kintu canke runaka canke ugasanga umwe ntiyibaruka ubundi aribaruka. Muri bwa bumwe bwanyu mwese nk'abantu bamenye Imana ni giki cambere exactement uca utangura gukora automatiquement? Hame cambere no tangura gukora nuko icambere noja ku mavi nkasenga Imana. Kuko maze gusenga Imana menya ko ariyo yamumpaye kandi atacangirageje ntoshobora kwihangana. Mwico gihe ndihangana nkasenga Imana ikabikora bikagenda neza. Yego urakoze cyane, merci beaucoup. Mbo uti nogerageza nkihangana byose bikagenda neza. Aha rero uraza kumbarira n'ikindi hagati y'umuntu asenga. Wavuze ati hagati y'umuntu asenga n'umuntu adasenga hategereza kubitandukaniro kubera ko hariho faveur, beaucoup de faveur umuntu aronka asenga udasenga adashobora kuronka. Par exemple turashobora kuvuga umuntu adasenga arashobora kuronka amafaranga, umuntu asenga donc basi umuntu adasenga arashobora kuronka amafaranga, umuntu asenga akayabura siko? Mugabo faveur umuntu adasenga caronka ni amahoro yo mu mutima, kwa kuzoronka ijuru, kwa kubaho mu mahoro, uravyumva ari sekirize. Ariko donc umuntu adasenga ibyago bikama byamushitse ko. Ngomba rero tubarire hagati aho hamwe wobaho donc usenga mugabo ata amafaranga ufise no kubaho udasenga mugabo karonka amafaranga, wewe uhitamo iki muri ivyo bintu bibi? Okay, murakoze cyane. Kubwanje ngerageje nko kuraba ku kintu cerekeye gusenga n'inyungu nini. Nk'akarorero je narigeze kuba atana 10 mfise, ariko nkakunda gusenga cyane. Maze kuba nkunda gusenga cyane narumva amahoro menshi, nashobora kuba mbona ko ngana n'urya muntu afise ibintu byinshi kubera
icyari mu mutima wanje caranyizeza 100% ko ibyo ntafise ubu nzoshobora kubironka hagiye ari ijambo ryo kwizera naryo n'ikindi kintu ni ijambo ryo kwizera n'ikindi kintu nomera nk'ushinga intahe nka gatoya nta kibazo naco bitwaye kugira nereka abajene canke abajene mariye nkanje ko gusenga ari vyiza cyane Nico gihe niho nari nkiva ku ishuri ngiheza ishuri nari nshomereye cyane maze kuba nshomereye cyane abo nta buzi bwa leta bukiboneka ndasenga Imana ndavuga ati Mana niwankura aha hantu nzogukorera ahaheze imyaka 2 nicaye muhira atakaza mfise niho naronka amahera angana n'umutahe 2000 ndatanguza 2000 by'amarundi cyane 2000 by'amarundi 2 ndagenda yatanga mu higira 10 natanze mu higira 10 ndavuga ati Mana ndashaka 2000 bizombere mu buzima bwanje bwose niho rero naboneye Imana no gusenga ko ari vyiza ico gihe rero ndakora ncampera mu bintu by'uburimyi nkoresheje umutahe wa 2 umunsi rero ndaduga ndahandi ahantu mba simpanze ho nagiriye mariage Imana yarampezagiye sinovuga ngo ndidoga cyane yego nico gituma rero mvuze ati gusenga ni vyiza kubera 2000 francs gusa donc Imana ikagukorera ibintu bitangaje cyane 2000 francs maze kuyatanga mu higira 10 nuno munsi nyene niyo nkijya niyo nubatsemwe amazu niyo nagize nta mazu menshi mfise ariko ni make ariko ndabishima Imana neza cyane no hanurira abantu benshi gusenga gutanga higira 10 niwo mugisha wa mbere uhari ku bantu nico novuga ati turushije kandi ibintu byose iyo biri mu Imana canke waratanze higira 10 biba bikingiwe cyane gusumba iyo umuntu atatanga higira 10 ikindi naco novuga nuko ibintu by'umuntu asenga birafise uburemere kurusha ivy'urya muntu adasenga umunsi je ndashobora kuba mfise nk'ibihumbi 100 ariko ugasanga ivyo bihumbi 100 birankwiye ndafisemo amahoro akwiye mu ivyo bihumbi 100 ariko uwundi nawe adasenga akaba afise umuriyaridi canke imiliyaridi 100 ariko ugasanga arataryamye amatuntu mu mwanya wari wose ya mahoro rero nariko ndavuga yego okay cyane urakoze cyane merci beaucoup hama duca twigarukira ku kantu wari wavuze ati burya gusenga watanze ntaho uravuga ati jewe natanze ikigira 10 cha 2000 francs narose 2000 francs ntera yose ndayatanga mu kigira 10 oyaye natanze mu kigira 10 c'amajana amafaranga 200 francs nsigara na 1000 niyo natanguje no munsi niyo ngikorera okay cyane mbo nirihe niyihe inyungu kuri wewe ushobora kubwira abantu mumva yuko donc sinzi ko ari inyungu kuko ndumva ko mengana uruhombo donc abantu bafata amafaranga yose dufate nimbara amafaranga barose bakayajya yose urumva badatanze ikigera 10 ndiko ndavuga ko kuri babantu bakijijwe niye manuru ushobora kuba wubaha ngaho rero kugira ngo bace bagira ko bumviriza niyi ntuzenyi yiwawe murakoze cyane hama no uvuga ko urose nk'amahera yose ukajya uvuga ati naramenye Imana uba wihenze kandi uba wivye ibintu byawe byose ubikwegeyemo umuvumo birashobora guca bitera biyonga ugaca uzosanga wumva baguma bavuga ngo nakara kijijwe arasenga cyane ariko vyarase ko atera imbere kumbe nawe ibintu vyiwe niwe bikwegeyemo umuvumo yego kandi kugira umuntu akora ico giho cyo gutanga igira 10 usanga bigoye cyane kuko mu ico giho kigitanga umengo uribwa ariko inyungu zoyibona imbere azade sara merci beaucoup hama ni mu bintu bibiri umuntu akijijwe mbega ni mpaka donc abeho afise amafaranga canke se yifise mu buryo bwa buri munsi murakoze cyane hama ndiko ndaraba kugira umuntu abeho neza yoba hafise amahera kuko n'Imana iravuga ati nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu yego mu gihe twoyikorera rero ntiduhezagiye twa turiko dukorera Imana y'ukuri ariko mu gihe twoyikorera ikaduhezagiye niho nababandi batarakizwa bacabona ati bwa bundi hari itandukaniro gukizwa no kudakizwa yego na cyane merci beaucoup uyu munsi kuri nosi yaruremwa inosi y'Imana tubayeko hari abantu benshi bafise amafaranga iyo mvuze amafaranga umve ngo bafise ubuyabo bw'amafaranga mugabo la majorité y'abantu benshi bari kuri inosi ugiye kuraba abantu bakijijwe
si benshi donc tugiye kuraba donc ku bantu turiko turagira comparaison abantu bakijijwe ku ruhande abantu badakijijwe ku ruhande cyo dushira muri mondance urumva muri no si yose rero turaza gusanga abantu badakijijwe benshi aribo bari hejuru bari high urumva ku kintu kijanye n'uburyo na mushiko amafaranga siko wowe iki kintu kibona gute kubera ko atari abantu bakijijwe kubera ko bo barubaha Imana bo barasenga Imana bo baratanga ikigira 10 kubera ko atari bo bazi ubwa mbere nk'abantu bafise amafaranga gusumbya abandi muri inosi. Okay, murakoze cyane. Hama nanjye ndiko ndagerageza uko genda kizi cyangwa uko muhemu wanje kintahuze. Okay, novuga ko mu bihugu bimwe bimwe byateye imbere bamaze gutahura ibanga ryo gutanga. Abatanga bakorera Imana mu muhemu no mukuru usanga ari bo bambere bafise amahe. Ariko mu iki gihugu cyacu mu bihugu byacu bimwe bimwe ariko ntusanga abantu bamwe bamusanga bashaka gukorera Imana mu buryabya ntibayikorere vy'ukuri ugasanga nk'umuntu yari gutanga canke mu mutima iwe ntihabemwo gufasha gutanga no gufasha kwizera ivyo bintu bitatu biratuma umuntu ashobora gushika kure canke ugasanga muri iwe uwo muntu naho abakijijwe ugasanga muri we harimo akantu ko gukengera abandi Imana ikaraba ati nubundi naho no bimuha cyangwa ugasanga okay nukuvuga na anjenera kutarakizwa neza nako byone biratuma tashushika kigira kabiri naco umuntu niyo abakijijwe urakwiye kwiga gukoresha umwanya wiwe neza ntaca aja kuba nko kwishengera avuga ati Imana nizobikoro ya natwe turashiramo ingufu hama Imana igahezagiye novuga ko mu ico gihe rero umuntu atosheje kuryama nko kwishengera agume imisi yose ngo Imana izokora bizosaba ko dufata umwanya wo gusenga dufate n'umwanya wo kurondera hama dufate n'umwanya wo gufasha no gutanga ibi byose navuze bigira 10 n'ibindi kugira Imana ibone neza ko imbere yayo turabera hama nayo ishobora kudukorera ibintu bizima tubone gutera imbere kugira dusumbishe na babandi ariko nivyashika tukaja mwishengero ugasanga tugumayo ntidufate umwanya wo gukora ibikorwa bya misi yose byo mu buzima bwacu bishobora kudutunga mwico gihe tuzamenyuma nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu no kuvuga kugira duhezagirwe n'amaboko yanyu yacu arashobora kuzoja Imana ibone kuduhezagira yego cyane asante sana urakoze cyane merci beaucoup akajambo kanyuma rero ushobora kuba wobwira abantu bari bagukurikiranye neza na neza muri tugize nka conclusion y'ibintu donc twavuganye ikintu ushobora kubwira abantu rero bari bakurikiranye na Musiri Champion TV right now bariko barakurikirana iki kiganiro uri kurababwira donc itandukaniro hagati y'abantu bakijije n'abadakijijwe inyungu canke uruhombo n'ibindi bigiye bitandukanye. Murakoze cyane hama kajambo kanyuma novuga ko umuntu wese yaba umujene yaba ukuze yabande bose bahamagarirwa gusenga kandi bahamagarirwa gushaka kuguma batera baje imbere no kuvuga rero kugira ibyo byose ubishikiye kugira ushikire gutera imbere kugira ushikire no kwama wumva uri mu Mana bisaba gukora kandi bigasaba no gusenga no hanurira abantu bose kwijukira gusenga no gukora ntidusenge gusa ngo twibagire gukora kandi ntidukore gusa twibagire no gusenga kugira ibyacu senge dukore dusenge kugira ibyacu Imana ibibemo yego asante sana ndagushimire cyane yego merci beaucoup hama ndakwifurize kuzobandanya uko kandi uzohore ubakarorero ku bandi bose kubajene haba mu bubatse kugira ngo bakomeze gutahura icyo Imana yashize mu mutima wawe. Murakoze yego cyane asante sana reka ndabashimire cyane ladies and gentlemen you get on hama kandi nkuko bisanzwe murabona ko umuntu twari turi kumwe mwamigiye ko byinshi mwumvise byinshi bigiye bitandukanye Imana bagirira umugisha ndabifurize kugira ibihe byiza twari kumwe na Musiri Champion TV on the real selector man in town the one and only Basirano Indundi nkuko bisanzwe ndabwira ko ndabakunda cyane Imana bagirire neza turi kumwe kandi na DISARA kigo kijejwe kufasha abantu bafite ubumuga butandukanye dukorera mu Cibitoke ca Rugombo urashobora kutorondera umwanya ku wundi hama tukabigufashamo merci beaucoup.